ugasanga umuntu aranezerwa nuko yamateze amaboko. Jewe muramvuga nta kintu kibaho kibabaza nko kubona umuvyeyi arihira amashuri abana akikokora akarima agakora utuntu twose dushoboka kugira ngo umwana aje kw'ishure, mugabo we yariheza akaguma yicaye. Ego uyu munsi ni ukuri akazi ntako karakenye, mugabo bakunzi ba Holy Canaan TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndaririmba ishimwe ry'umwami, umwami mwiza yatugiriye neza, yadukunze urukundo rutangaje, yemera guheba ubugingo ubwiwe ku bwacu, yemera kutwigisha no kuducira inzira, yemera ngo ubwenge bwacu bumurikirwe, tumenye guhitamwo ikibi n'iciza. None mukunzi mwiza, amashimwe yose n'ayawe, icubahiro cyose ni icawe. N'ubu ndasenze ukomeze kubana natwe no kutwigisha wewe ubwawe, ko ndabizi neza ni wavuga bana b'Imana baragirirwa neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo wirinde ubunebwe, kuko umunebwe ntahimbara Imana. Ukaba uzi ko uri umunebwe, menya ko udashobora guhimbara Imana. Imana irakunda abanyamwete, Imana irakunda abakozi, Imana irakunda abantu bakora neza. Haleluya! Kuko Imana yacu ni Imana y'urutonde. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani igice ca 6. Turasoma kuva ku murongo dusome umurongo wa gatandatu, igice ca 6 dusome umurongo wa 6 dushikane ku 11. Turasoma no ku 10, igice c'10 umurongo wa 4. Reka dutangure rero ku gice ca 6, duhere ku murongo wa 6 dushikane ku 11. Genda urabe ikimonyo wa munebwewe, witegereze ingeso zaco uca ubwenge. Naho kitagira umukuru canke umukoresha canke uwuganza, ciziganiriza indya zaco zo muci, kikegeranya ivyo kurya vyaco mwiyimbura. Uzogeza ryari kwiryamira ga wa munebwewe? Uzovyuka ryari ngo ube mwitiro? Ngo hinge ncagatiro gakeyi, mbe ndisinzirire gatoyi, nisegura ukuboko gatoyi, niboterere. Uko ni ku bworo bwawe buzogushikako umwambuzi, n'ikigoyi kizogushikako nk'umuntu w'umugwayi. Amen. Urumva ko ijambo ry'Imana kuri yatwigisha ngo twige gukora. Ikigira kabiri, twige no kuziganya. Urumva ko Imana atakintu na kimwe yibagiye mu buzima bw'umuntu. Urutonde rwose Imana yararutanze. Ngo genda urabe ikimonyo. Ijambo ry'Imana riko yabwira umunebwe ngo genda urabe ikimonyo. Ikimonyo ni agakoko gatoyi. Ikimonyo mwiyimbura, kiragenda kikagira amastock, kikabika kuko kivuga ati muci ntaco nzoba mfise ndiko ndafungura, none reka mbike. Rero uje urabe kenshi abanebwe ntibakunda gukora. Umunebwe ntakunda gukora. Ugenda urabe ikimonyo wa munebwewe, witegereze ingeso zacu uca ubwenge. Ngo naho kitagira umukuru canke umukoresha canke uganza, ciziganiriza indya zo muci. Wavyumvise? Ntikigira ugitegeka, kiraha mugabo kirazi yuko ejo kidashobora kurya byose ngo giheze. Kirazi neza ko hari periode azoba atakintu gishobora kuronka. Rero kirabika. Uzogeza ryari kwiryamira ga wa munebwewe? Mbe murazi ko hari abantu atakintu bashobora guhereza ukuboko. Hariho n'abantu baja mu kazi.
je haraho muranitegereza akavuga none nk'uyu muntu by'ukuri aharibaza yuko ashobora guhimbara umutima wa shebuja. Ugasanga n'umuntu niyo ugiye muri service runaka ugasanga yibereye ku telefone abantu bari imbere yiwe nta nasusi ntacyo bimutwaye ntabona ko ari abantu ariko aratesha umwanya. Menya ko hariho n'amaservice privé bakora ibyo bintu ugasanga aricaye abandi nabo nagatiro jewe nta kazi mfise akiryamira nta natumye abyuka avuga ati reka basi jewe mbyuke nk'ubure no mu nzu noza ivyombo ko atakazi kandi mfise mfashe basi no mu nzu ndabe ninge n'umukozi ateka ko nejo ibyo wona vyiga nawe je ukabikoresha bikagufasha mu buzima. Ugasanga umuntu ari mu gatanda abyuka saa 5 icayi kiri ku meza nuko niha na pena tereka basi jengere ndabe n'utuntu fatanganya ngene mbaze nakingene yateye imbere umva nuko nitiro arajyana negatiro gusa. Ugiye urumva muzogeze ryari kwijyaniraga wamunebwewe uzovyuka ryari ngo uve mu tiro. Ugasanga umuntu aranezerwa nuko yamateze amaboko. Jewe muramvuga nta kintu kibaho kibabaza kuko ubona umuvyeyi arihira amashuri abana akikokora karimaka agakora utuntu twose dushoboka kugira ngo umwana aje kw'ishure mugawe yariheza akaguma yicaye. Ego uyu munsi ni ukuri akazi ntako karakeye mugabo hariho abantu ubona bafise umwete batarataza hariho n'abakora amabenevora kugira ngo basi yivande kugira ngo neje akazi kabonetse ahantu bamuhamagare urabona akadodora cyangwa akegera abandi kababaza ati we byagenze gute akajya mu duprojet urumva akagira utwepanye urumva ukabona ko ari umuntu afise ishaka afise umwete ukwiteza imbere. Bwa bwenge tugaruka kuri bwa bwenge umunyabwenge ararondeza hariho umukobwa umwe nigeze kubona ariko aravuga byari mengana mudamu ati je naragenda nkagenda nkavuga ko je nshobora kugira ama publicité nkabwira ngo ni mu mpama produit yanyu je ngene ndayagiriye publicité urumva ati nkababwira ko nahise ndabizi kandi ega araronka ibintu urabimenya kubera kubikunda ariko ubundi ugasanga nta buje aravuga ati okay naradepoje hariya ndarindiriye cyangwa ndarindiriye naka azondonderera ariko ntagerageze ngo arondeze n'utundi gauche à droite kugira ngo arabe ingene ashobora kwitunga. Umunebwe ntahimbara Imana. Uzogeza ryari kwijyamiraga wa munebwewe uzovyuka ryari ngo uve mwitiro uhinge ntagatiro gakeyi mbe ndisinzirire gatoyi nisegura ukuboko gatoyi niboterere. Ugasanga umuntu yo akumva nakaza kagasiba hariho n'abagasiba kubera yumva akaryoshe kuryama yumva akanye yumva akavuga ati ndagahevye cyangwa akabesha. Ariko umunyabwenge no mu gihe kigoye arahaguruka kavuga ati n'ubuzima nteza kurita kandi Imana ishigikira amaboko ya mwene uyu agira umwete. Imana ishigikira amaboko y'umuntu afise umwete uko niko ubworo bwawe buzogushikako umwambuzi. Urumva kubera ko ubunebwe burashaka kukubuza n'umugabane worose birashaka kukubuza ibyiza wogezemo kubera ubunebwe. Hariho umwana yigeze kunshingira intahe akora hanze ati umushefu wiwe ngo yigeze kumubwira ati ndakwinginze ati ntuze wivange n'aba aye avuga ubwoko bakorana bw'ahandi hantu hari hanze
ati ntuzokwigere ubaraba ati kuko n'abantu babesha n'abantu bavugira hejuru n'abantu bakunda gusiba babesha bakabesha ibintu ati ntuze wigere ubegera ati kuko bazotuma udatera imbere. Urumva yamaze kubona amavari ari muri we ko ari umwana akunda gukora ko ari umwana w'umwete aramuhanura ati ntiwifatanye n'abajya bashobora kugukontamina ingeso mbi zo kubesha bakunda kubesha ngo baragwaye bakunda kubesha ngo bari muri ibi kugira ntibaze ku kazi. Urumva umunebwe ariko umunyamwete anezerwa no gukora neza igikorwa yahamagariwe. Igenda babwire abantu b'Imana igikorwa cyose ukora umenye ngo uri gukora kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Rero umunebwe ariboterera agomba kwiruhukira agomba kujya ibyo kwamikara. Uko ni ku bworo bwawe uzogushikako nk'umwambuzi n'ikigoyi kizogushikako nk'umuntu umugwayi. Urumva je haraho mpora mbona abadamu mu gisagara ukabona umwana w'umukobwa afise nk'imyaka 20-30 avyuka uko iminsi yaremwe aza gusaba mu gisagara. Ukibaza none nk'uyu uye bizogenda gute amahero ziwe ameze gute? Deje ubworo bwaramaze kumwinjirana n'abavyaye ariko abinjiza mu bworo ko aba afise inkwegane ariko hakaba ubundi naho aronka 10,000 acavuga ati reka ntume ndangura nirengarenga. Kandi Imana nayigira ihezagira imirimo y'intoke z'umuntu nk'uyu iminsi yose yifuza inyungu agira umwete wo kwiteza imbere. Imana ikubaza ngo ufise iki mu kiganza cyawe? Imana igira iki ihagazeko? Ufise umutima wo gukora Imana ihagarara kuri ikagukoresha kandi nawe ufise icyo yishuza. Erega hari umuntu adafise icyo yishuza Imana. Umunebwe ntamenya nuko Imana hari icyo akwiye kuyibaza. Imana rero idufashe. Turabe igice c'10 umurongo wa 4. Ukuboko k'umunebwe kwizanira ubworo ariko ukuboko k'umunyamwete kuratungisha. Mwavyumvise? Umunebwe yizanira ubworo wenyene kuko kenshi n'abantu barakumenye ko atacumaze kandi iyo umuntu atacamaze arasuzugurika nta umwizera. Ariko umuntu w'umwete umuntu w'ishaka ibiganza byawe birahezagirwa kandi ahezagirwa n'abantu. Mbe urazi ko hari ahantu wewe ushobora kwinjira no kukugurura ntibakugururire kuko bazi kuri karombaromba gasezi ariko ubundi yinjira bakamugurura n'icubahiro kweri kuko bazi ko nawe yubahisha. Bazi ko ukuboko k'umunebwe kwizanira ubworo. Mwavyumvise? Wizanira ubworo kwera udashaka gukora. Ngo ariko ukuboko k'umunyamwete kuratungisha. Umunyamwete ntaruha. Umunyamwete aguma agerageza iki kira ntakaja ku kindi. Ariko umunebwe iyo byansa avuga ati ndabivuye nta kundi ndahevye. Ariko umunyamwete agumizako kandi yigumije ko umugisha wawe murahurira imbere. Haleluya. Rero umuntu w'Imana umenye ngo umunebwe ariko arihemukira ubwiwe kuko Imana ntibana n'umunebwe ariko Imana ibana n'umunyamwete. Rero ndagutera intege ugira umwete naho vyokunanira uyu munsi uvuge ngo ejo bizogenda neza. Imana ihindura ibihe. Igihe gishobora kuba kibi ntibirashika ariko ejo kikaba ciza. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Imana nyene impuhwe n'urukundo ndasenze sengera kuri iri jambo kugira ngo umuntu wese w'umunebwe asubire yirimbure amenye neza ko umunebwe adashaka guhimbara umutima w'Imana. Umunebwe yikwegera ubworo n'ubutindi ariko umunyamwete n'umunyamugisha kandi ibyiza biri imbere yiwe iminsi yose. Nico gituma nsengera abanebwe buri jambo ribagirira ikimazi ribafashe ribahagurutse bitandukanye n'intege nke zose ariko bambara inkomezi zawe Mwami Imana kugira nabo bashobore gushika ku mugisha wabo bateguriye kuko nta muntu n'umwe waremye kubw'igihamana abaremwe bose baremwe kubw'umugambi mwiza. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje
icubahiro cose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen.